yuko ayo mahoro yoboneka, ukuri, ubutungane, umwidegemvyo, urukundo n'ikigongwe. Ukawubica ku ruhande, uriko urabuza amahoro y'uwazutse yuko adushikira. Naho wogenda urasemerera hose kuriko urarondera amahoro, mugabo amahoro uzozana azoba nkumbura yawe n'ayabawe, mugabo ntazoba ari amahoro Yezu yaduciriye mu kwiyumvira bose. Nitwirinde kugira umutima wo gucinyiza abandi naho twoba dufise ububasha. Twirinde umutima w'ibinyoma no kurementaniriza abandi. Twirinde umutima wo kurenganya abandi mu kibano no mu gihugu. Tugwanye nyabuna akarenganyo ari nako katumye intungane Yezu yicwa nabi. Twirinde gukumira abandi naho twoba hari ivyo tudahurizako. Ivyo noneho ntibibereye twebwe abantu turi mu gihugu nk'iki cacu aho twemera Imana. Tugwanije ayo mabi yose akunze kuvugwa mu gihugu cacu kandi natwe twese tubona, umwe wese akayagwanya ahageze ijisho n'ikirenge, tuzoba turiko turacira inzira. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Bakristo mwese muryango w'Imana, ngo tweho twari twizigiye ko ari we azocungura Israeli, ko mwazutse kumwe na Kristo, rondera ibyiza by'ijuru. Umunsi mukuru wa Pasika niwo munsi mukuru ukuri yindi misi mikuru yose muri ekleziya mu kwemera kwacu, kuko tuyagira ikinyegezwa c'izuka. Izuka naryo akaba ari ryo riha umuco ubuzima bwose bwa Yezu Kristo nk'umwana w'Imana yaje kuducungura. Iyo Yezu atizura mu bapfuye, iyo hataba izuka, kandi agaca natwe aducira iteka ryo kuzozuka, ntaco uwo Yezu yari kubatandukaniyeko n'abandi bahanuzi bose. Nico gituma inkuru nziza zose zamazigaruka ku bimenyetso vyatumye abatumwa ba mbere bemera bakongera bakemeza izuka ry'umukama gushika naho baripfira. Inkuru nziza zose zamaziriko ziritwararika kugaruka kuri ivyo vyatumye bemera izuka, kuko rirahambaye. Kurya kuvuga bisubiriza ivy'uruhafu basanze rugaragara, mwavyumvise no mu nkuru nziza y'uyu munsi. Ivy'umumarayika yatumwe n'Imana yababwiye ko yazutse, ivy'uko wenyene Yezu yiyeretse abiwe inshuro nyinshi, nta kindi bitumbereye atari kudushikana ku kwemera izuka, ngo duheze natwe turishingira intahe mu gushingira intahe
ibyatumye uwazutse apfa imbere y'uko azuka. Bavandimwe, aho inkuru nziza zisomwa guhera mu ijoro rya Pasika gushika mu gitondo, zishimikira kuri bijya bimenyetso by'uruhafu rugaragara n'ijambo ryavuzwe n'umumarayika. Inkuru nziza dusomerwa ku musase nk'uku no ku muhingamo ishimikira kutumenyesha ko Yezu yazutse by'ukuri, kuko yiyeretse abiwe. Uyu munsi nabigishwa b'Emawusi. Egome, inkuru nziza duhejeje kumva ni inkuru nziza irimwo inyigisho nyinshi, ariko imbere ya byose ni inkuru nziza igomba kutwumvisha ko nk'uko izuka ari ryo riha umuco ubuzima bwose bwa Yezu, ukwemera izuka nabyo nibyo bituma uwakurikiye Yezu yumva ko atakurikiye nyaringa, agaca yumva ko ubuzima bwiwe buri niyo buva bukagira iyo buja. Utaremera izuka, utarahura n'uwazutse, umengo ubuzima bwiwe ntibugira iyo buva, ntibugira n'iyo buja. Nico gituma n'aba bigishwa imbere y'uko bahura n'uyazutse bakamumenya, ngo bari bajonjogoye, bari mu kajendegete. Ego, iyo nyigisho niyo ibi byashikiye ababigishwa babiri b'Emawusi bitumbereye kudushikanako. Uravye uko bari bameze imbere y'uko bamenya ko uwo bakurikiye yazutse kandi ko bari kumwe mu mayira, ukaraba nuko baciye bamera bamaze gushika kuri uko kwemera, ucubona ko ukwemera uwapfuye yazutse kandi ko bari kumwe kumeze nk'ukwabakuye mu kuzimu, bari batawemo no kwibaza ko Yezu yahereje ku musaraba. Ukwemera izuka kwabo niko kwatumye basubira kumva ko baremye, kuko mwiheburo n'ubwoba nivyo vyariko birabatuma bahunga Yerusalemu ngo ntibahave babona ayo uwo bari bakurikiye yari yaraye abonye. Ukwemera izuka kwabatumye kandi kubona ko ubuzima bwabo bufise iyo buva n'iyo buja, mu gihe ngo bari basigaye bajonjogoye bayaga ntibareme. Umuntu yonavuga ko uko kwemera kwabatumye bumva ko basubiye kuronga akanyamuneza, mbere n'akayabagu k'utwo bafungura kaca karasubira kugaruka. Baciye bashobora kuja ku meza barasangira, bararya, turamanuka, ariko ahandi byari byababuriye. Mbega ni kuki bari bashitse kuri urwo rugero rwose rw'umwiheburo? Ngo tweho twari twizigiye ko ariwe azocungura Isirayeli, ariwe azotubohoza. Nuko naho bari bagendanye na Yezu, Yezu akabigisha, akabanoza, agakora n'ibimenyetso, abigishwa batari bake nk'uko mbere gushika asubire mu ijuru bagiye barabigaragaza, bari bamubonyemwo uwuje kubahabuza mu by'intwaro n'imibano, mu bintu byo ngaha ku isi gusa. Mwibuke bamubaza ngo mbega Mukama, ubu niho ugira ubogora ingoma y'Isirayeli? Ngiki cyabarazi ishinga. Naho bakurikira Yezu bamukurikira nk'Imana, ngo bari biteze ko abogora.
ingoma y'Isirayeli. Nico gituma mubona nivyo yaza arababwira byose ati jewe nzoca mu bubabare, nzogira gute mugabo nzozuka. Ntibavyumviriza, bari ngaho akabigisha akababwira amajambo akomeye yabwirizwa kuremesha, mugabo nabo bakaba bariko bariyumvira ngo mbega nzoronka ikibanza kimeze gute, ninda zoja ibubamfu ninda zoja iburyo, ninda zotorana ministere ikomeye, nanje nzotora niki. Yezu ariko arababwira ijambo rikomeye, mugabo nabo ko biyumvira iby'ingoma zo ngaha ku isi bakama bariko bariyumvira ibindi. Nico gituma rero bari bajonjogoye, kuko inyigisho yari yabahaye ntayo bari bigeze bumviriza. Aha hari ijambo rikomeye ngaha natwe twohagabira. Mbega Imana twemera tweho, ubwo ntikiri Imana turonderamwo urukiza rw'ivyo ngaha ku isi gusa, n'ivy'ukuri Imana iraduha urukiza no mu vyo ngaha ku isi, mugabo ico sico cazanye Imana kuri iyi si. Ubwo ababigishwa ntibari bagumije mu mitima yabo ishusho rya ya Mana ya kera bene Isirayeli bashima bagashimagiza, kuko yatumye ingabo za Farawoni zitikirira mu kiyaga, mu gahinga nako kimbura amazi. Iyo Mana ikaza iratuma Musa kugira ibitangaro, mu nzara ikabaha kamana kugira ngo bashobore kubandanya urugendo. Ubwo mu mitima yabo no mu mitwe yabo iryo si ryo shusho bari bagumanye gusa ku Mana. Ubwo bari bwagire Pasika, bari bwajabuke ngo babone ishusho ry'Imana muri Yezu iciye bugufi kandi ishobora byose, iterekana ububasha mu guhonyora ku bandi no kubacinyiza. Imana yanka akabi ariho ikagumanira urukundo abanyakabi, gushika naho yemera kuza kubambwa hagati yabo ngo abere kurukiza, kandi agasabira n'abariko baramubamba. Bavukanyi, dusaba Imana natwe kuri iyi Pasika kugira ngo Imana iduhe kujabuka, itujabutse tumenye ko Imana tubwirijwe kwemera ariyo yiyerekanye muri Yezu yatwitangiye turi abanyakabi twese, akabandanya dukunda gushika duhebere n'akamakanyuma k'amaraso yiwe. Niwashobora kujabuka mu vyumviro vyawe no mu mutima wawe, ukareka kwitega ku Mana ibitayizanye kuri iyi si, niho uzoca uza urakirutsa umutima wihweza iyo Mana, uheze ugerageze gusa nayo. Kuko niwemera Imana icinyiza, nawe uzogerageza gusa nayo muri uko gucinyiza nyene. Yezu yabari abo bigishwa ati mwabibura bwenge mwe, mwebwe mutemera ibyo abahanuzi bavuze. Ntimwari muzi ko nabwirizwa guca mu magorwa imbere y'ubuninahazwa? Ngo acatangura kuyibutsa ijambo ry'Imana rimwerekeye, ngo arihera kuri Musa arahetura abahanuzi bose, maze araribasigurira mu muco wa Pasika, mu muco wazutse. Ngico icabafashije kujabuka ubwa mbere bava mu vyumviro vyabo, gusoma no kuzirikana ijambo ry'Imana mu muco wa Pasika. Nk'uko maze kubibabwira, tukareka kuguma gusa mu vy'ubwuzure bwa kera, kuko ni umuco w'ubwuzure bushasha dutahura neza ivy'Imana.
mu bwuzure bwa kera ijambo ry'Imana ririmo ni iry'ukuri, mugabo ryari rikivugwa riciye ku bantu, rikaza risa nyene n'iriciye ku bantu. Mu mwana wayo Yezu Kristo riza ijambo ry'Imana ritagira imvange. Nico gituma rero mu muco w'ijambo ry'Imana twashikirijwe na Yezu mu bwuzure bushasha, duheza tugatahura ijambo ry'Imana ryose. Twumvise kandi ko ikindi cyabafashije ari ugusangira na Yezu umukate, bivuga ikimenyetso c'Ukaristiya. Ijambo ry'Imana, gusangira na Yezu umukate, ijambo ry'Imana n'amasakaramentu, muca muvyumva. Mugabo nkuko mwavyumvise, bashitse kuri ivyo vyo gusangira umukate, kuko abigishwa bamaze kuryoherwa n'ijambo ry'Imana ryabatumye bamenya ko yazutse, nibo baciye bamusaba kugumana nabo, ngo gumana natwe Mukama. Baramusenze, baramusavye, baramusengasenze, atoya Mukama ntugende, gumana natwe. Igisabisho rero be n'amasakaramentu ni inzira nziza idufasha kumenya uwazutse, kumwemera no gushobora kumushingira intahe, mu gushingira intahe no gushira imbere ivyo nawe yashira imbere mu buzima bwiwe, kandi akanabizira. Ivyo navyo tugize iminsi tubibibutsa, ivyo yashingira intahe yahavuye anazira, kwari ukuri, kugwanira ukuri, kugwanira ubutungane, kugwanira umwidegemvyo wa bose, urukundo n'ikigongwe. Muzi ko arizo nkingi z'amahoro Yezu yatuzaniye kandi atwipfuriza, yaduhaye amaze kuzuka. Amahoro naho tuyavuga, amahoro ntasa, ari kubiri, ari gutatu. Twebwe turabwirijwe kuraba ingene twofasha kugira ngo ayo mahoro Yezu yatuzaniye afise izo nkingi, yuko ayo mahoro yoboneka: ukuri, ubutungane, umwidegemvyo, urukundo n'ikigongwe. Niwaba mu rugo rwawe ivyo ari vyo ushira imbere, niwaba aho ushinzwe ivyo ari vyo ushira imbere, menya kuri kurafasha Yezu kutuzanira amahoro kuri iyi si. Ukawubica ku ruhande, uriko urabuza amahoro y'uwazutse yuko adushikira. Naho wogenda urasemerera hose kuri kurarondera amahoro, mugabo utitwarayitse izo nkingi, amahoro uzozana azoba nkumbura yawe n'ayabawe, mugabo ntazobara amahoro Yezu yaduciriye mu kwiyumvira bose. Bavukanye mu guhimbaza neza Pasika y'Umukama, twigira inama nziza rero yo gushingira intahe ivyo nyene tuzi vyatumye apfa akazuka. Nitwirinde kugira umutima wo gucinyiza abandi naho twoba dufise ububasha. Twirinde umutima w'ibinyoma no kurementaniriza abandi. Twirinde umutima wo kurenganya abandi mu kibano no mu gihugu. Tugwanye nyabuna akarenganyo, ari nako katumye intungane Yezu yicwa nabi. Twirinde gukumira abandi naho twoba hari ivyo tudahurizako. Eka twirinde wa mutima w'indambi yama ikirarondera ingene yogirira n'abandi aho kurondera kubatunganiriza no kubagirira neza. Ivyo noneho ntibibereye twebwe abantu turi mu gihugu nk'iki cacu, aho twemera Imana.
tugwanije ayo mabi yose akunze kuvugwa mu gihugu cacu kandi natwe twese tubona, umwe wese akayagwanya ahageze ijisho n'ikirenge, tuzoba turiko turacira inzira aya mahoro Yezu yapfuye aturonderera. Uko niko gushira imbere Imana iyo tugwaniye ivyo yagwanira, tukagwanya ivyo yagwanya, tuzi yuko bitayishimisha namba. Mu kubifuriza abavukanyi Pasika nziza, nsavye Imana ko yofasha umwe muri twebwe kuri iyi Pasika guheba kabi yoba yahoramwo kindambi, kamwe karanga wa muntu wa kera atararonka umwuhagiro w'ibatisimu. Namwe musaba Imana kugira ngo abashwanye mugiriranire impuhwe, musubize hamwe, mube mu rukundo n'amahoro vya Pasika. Niyo nema mwosaba, niyo ngabire mwosaba. Byongeye ko Pasika yama itwibutsa kumenya gusangira n'abandi umwagazi wa Pasika. Mugire Pasika musangira utwo mushobora kuronka muri ibi bihe turimwo, kuko ngo ibike bikehanira bankana. Ariko na cane cane ku munsi nk'uyu duhejeje kuzirikana iyi nkuru nziza y'abigishwa b'Emawusi bari bataye umutwe, n'ivyo bafise ntibashobore kuvyihereza uko bataye umutwe. Rero nk'aba bigishwa b'Emawusi, mwese ndabipfurije ko mwobaho mubona ko ubuzima bwanyu bufise iyo buva n'iyo buja, ntiyakagira uwihebura, maze ukwemera kwanyu kubashikane mwese kumva ko uwazutse yama yabasanze mu mayira yose y'ubuzima mucamwo, ngo abongerereza akanyamuneza n'akayabagu k'ubuzima. Mwese bavukanyi ndabipfurije Pasika nziza.